Rukundo Voice and Limo TV, Love in Motion, it is a lifestyle and it is a movement. Ngibi ibintu bitatu bizogufasha kubaho neza. Savoir, ubumenyi. Être, uwuriwe. Avoir, ibintu. Mbega none ko bifise uko bikurikirana, hatangura iki? Mutwumvirize. Hatangura savoir. Iyo umwana avutse, abavyeyi cyangwa abamuri hafi nibo bamuha ubumenyi. Mu nyuma agashobora no kuja ku mashuri akiga akamenya ibi na biriya. Abantu bakamuha ubundi bumenyi ari mu bintu bimushavuza cyangwa bimunezera, naho nyene ahakura icigwa. Ariko aho mu nyuma acamenya uwo ari we. Être, aza kubona impano afise, araza gutora icyo ashoboye abikuye muri bya bintu yiga. Ibyo rero nibyo aza guha abantu, nibyo aza gushira nawe mu bantu, kandi muri abo bantu nihaza gukura ibimutunga. Ngo ufise abantu abafise ibintu. Ibi bintu rero utabikurikije gutya bikurikirana, kenshi birakugora, ugasanga ibintu uriko urakora ntibiriko biratera imbere, kuko hari kimwe caje imbere y'ikindi canke kikaza inyuma y'ikindi. Nuko rero yari Rukundo Voice and Limo TV, Love in Motion, it's a lifestyle and it's a movement. Naho utaha, murakoze.